Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM. Muri kino kiganiro rero ubuhinga n'ubumenyi turiko turagaruka cyane kucoba mu gihe isi yacu yohagarika kwizunguruka ko mu gihe isi yacu tubaye ko ivyo kuzunguruka vyohagarara mbega vyogenda gute. Twariko turagaruka cyane ku kibazo yotera ca kabiri mu gihe isi yacu yohagarika kwizunguruka ko. Twabonye yuko ikibazo ca mbere cyo haba n'iki gihe le temps canke umwanya aho twabona neza yuko ibibazo vyogaruka cyane ku ndege zitwara abantu aho usanga imashini zijejwe kugusha indege ku bibuga vyazo zotangura kwibesha zigatangura kuzigwisha kure y'ibibuga vyazo. Ariko rero haciye indwi zibiri gusa umuvuduko w'isi ugabanije kugenda canke umuvuduko w'isi ugabanyutse inyuma y'indwi zibiri. Ikindi kibazo coteza ni cibiyaga, no kuvuga ibiyaga navyo nyene vyoca biba ikibazo mu gihe isi yacu yohagarika kwizunguruka ko. No kuvuga nk'umuji wa Mumbai na Singapore imwe zo guhema zogenda zirabura gahoro. No kuvuga no mu majyaruguru imiji iri hejuru cyane yotangura kugira ibibazo, abantu baho botangura guhema nk'abari kuri metero 4,500 mu kirere, kandi ibi bivyoba bikiri imbere. Aha rero umuvuduko w'isi woba wamaze kugabanuka ko ibirometero 225 mu isaha. Umunsi woba usigaye ugira amasaha 28 kuko amasaha 2 y'inyongera yoba yamaze kubaho ku murango n'amasaha 2 y'inyongera mw'ijoro. No kuvuga uyu munsi uko tubayeho tuzi neza yuko umunsi ufise amasaha 28, ariko mw'iki gihe isi aho umuvuduko w'isi woba wamaze kugabanuka ko ibirometero 225 mu isaha, amasaha 2 yoba yiyongereye ku murango n'amasaha 2 akiyongera mw'ijoro. Hari rero ibihugu vyoba biriko birabandanya kuzuramwo amazi avuye mu mabahari yoba afise amazi yaduze. No kuvuga ibihugu vyegereye leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika ubwazo zoba zitarahura n'ikibazo cyo kubura imwemu zo guhema canke umwuzure. Gusa nabo bohita bibasigwa n'ikindi cyago gikomeye. Ico cyago naco sikindi ni za nyamugigima z'isi. Ubusanzwe isi igizwe n'ibice bitatu, ico bita noyau canke agatima k'imbere, manto nico bita. Ibi vyose rero uko ari bitatu bizungurukira icarimwe. Ariko rero naho bizungurukira icarimwe, igice kimwe uko ari bitatu, iyo noyau canke manto canke grotte extérieure, umuvuduko isi igendera ko uramutse ugabanutse buri gice kiyigize cyo gabanuka umuvuduko ku rugero rwacu. No kuvuga uko kugabanuka k'umuvuduko kw'ivyo bice bitatu niyo mpamvu usanga hariho ahabaye za nyamugigima, kuko bizwi neza yuko iyo habaye nyamugigima ivyo bice bitatu bigize isi ari byo usanga vyagabanije ku muvuduko wavyo, bigakura ko akantu gato cyane haba noyau canke manto canke grotte extérieure, hama ahantu runaka ukumva ngo habaye nyamugigima. Ngiyo rero impamvu ya nyamugigima. Mu gihe cyose uzokumva habaye nyamugigima uzomenye yuko noyau canke manto canke grotte extérieure vya bice bitatu bigize isi habayemwo kimwe cyagabanije umuvuduko wacu mu kwizungurukako.
N'ico gihe rero isi iba iriko irakaka canke hari ibisa n'ivyikubana ko imbere. Mu gihe rero isi yagabanije umuvuduko wayo, kuko turabizi yuko uyu munsi ifise umuvuduko w'igihumbi kimwe n'amajana 600 mw'isaha imwe, no kuvuga ni ibirometero igihumbi kimwe n'amajana 600 mw'isaha imwe, no kuvuga ibigize ibirometero ivyo vyose. Ariko mw'iki gihe yoba yagabanije umuvuduko wayo ukava ko ibirometero amajana 250 kw'isaha. Nyamugigima rero mw'ico gihe mu mazi y'amabahari zoba ziri ku gipimo kitigeze no kubonwa n'umuntu uwo ari we wese kw'isi. Zimwe rero mu mpombo zocika mu mazi y'amabahari hoza ziraduza canke zizoza ziraduza ubushuhe butarabaho. Amamiliyoni rero y'amafi yishwe n'ubwo bushuhe na za nyamugigima yoba yazuye canke yoba yuzuye inkengera z'ibiyaga n'amabahari. Iki gihe ivyo mwita mu Gifaransa amavolcan canke ibirunga bidaharurika navyo vyotangura kwibonekeza mu bice bimwe na bimwe vy'isi. Uko umuvuduko w'isi rero wogenda umanuka, niko umuvuduko w'amazi wokomeza kuduga werekeza ku mpera z'isi. Ibihugu n'imiji bigenda bisa n'ibirengegwa. Ibahari ya Arctique yari isanzwe ifise ubujako buzimu canke profondeur mu rurimi rw'igifaransa y'ibirometero 4,500 yoba yamaze kugera ku birometero 13,000 vy'ubujakuzimu. Amazi ava mu biyaga no mu babahari vyo mu majepfo yoguma agenda atumbera ku mpera z'isi, kandi yogenda asa n'ayakama ariko agakomeza urugendo. Ku nshuro rero ya mbere Ubwongereza bwoca bufatana n'ibindi bihugu vy'Uburayi nk'Ubufaransa n'Ububirigi. Nta bahari yoba ikirimwo hagati. Ireland nayo yoca ifatana n'Ubwongereza. Vyoba bishoboka kugendesha amaguru ukava i Londres ukagera i Paris. Muri Amerika Floride yoca ifatana na Cuba. Mexique yoba yiyongereye ko ahantu hangana na 1/3 cayo, kubera ko hari amazi yoba yamaze gukama. No kuvuga uko isi yogenda igabanyuka ku muvuduko wayo, niko amazi yogenda nayo ari deplaça ava mu bice bimwe na bimwe vy'isi, ku buryo ahari hasanzwe hari amazi hoba hari isi yumye, ugasanga nko kuva i Londres kugera i Paris ushobora kuhagendesha amaguru. Floride nayo na Cuba vyoba vyafatanye. Mexique nayo yoba yiyongereye 1/3 cayo kubera ko hari amazi yoba yamaze gukama. Ikirere naco cotangura gutakaza umwuka wacu wigira mu bice bifise altitude mu rurimi rw'ifaransa yo hejuru. Ahangira mvuge niho hoba hakiri impwemu zo guhema. I New York, Londres na Toronto aho niho hoba hasigaye ubuzima, kandi iki gihe nta vyago boba baragira. Ariko imiji nka Mexico ndetse n'iyindi miji yo mu majepfo yoba isa n'iyakatiwe ubwo gupfa. Impwemu zaho ntizoba zikiri izo guhema. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Denver ho muri Colorado, umuntu ahari yoza arumva umuji usa n'uwaduze mu kirere inshuro 3 zaho waruri, kuko guhema umwuka waho vyoba bimeze nko guhemera hejuru ku musozi wa Everest. Ku maradiyo boba barangira abantu uduce turimo impwemu zo guhema. Uko imisi yogenda ihera, amazi yogenda arushaho kwiyongera mu majyaruguru, mu gihe impwemu zoba zabaye ikitoroshe mu majepfo. No kuvuga mu majyaruguru amazi yogenda ariyongera, no kuvuga biriya biruhugu biri mu majyaruguru y'isi amazi yogenda ariyongera cyane. Ariko rero mwibi bihugu biri mu majepfo y'isi, no kuvuga munsi y'umurongo wa Equateur, impwemu naho yoba ari ikintu kitoroshe cyane kuboneka.
no kuvuga kuguma muri Denver hamwe ho muri Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika vyoba bisa no kwiyahura. Leta z'ibihugu zotangura guhungisha abantu bava mu bice vy'amajepfo bagana mu bice vy'amajaruguru kubera yuko ibi vyose vyoba ari bibazo isi yoteza mu gihe yogabanya umuvuduko wayo wo kwizungurukako. Ibirungana za Nyamugigima zoba zabomoye amabarabara adaharurika. Kugenda mu mabarabara nivyo babikiri ikintu wogiramwe inama umuntu. Amazi yoba yaragiye mu bice bimwe Australia na Indonesia vyoba vyaramaze kwifatanya vyarakoze umugabane umwe. Hong Kong n'ibindi bice vyegeranye vyoba vyarumagaye. Ubwikorezi bwo mu mazi nibwo babugishoboka mu mpande zine z'isi. Inyuma y'umwaka umwe umuvuduko w'isi woba ugeze ku birometero 300 ku isaha. No kuvuga inyuma y'umwaka umwe gusa, kandi ubutuzi neza yuko igenda ibirometero 1600 ku isaha. No kuvuga mw'iki gihe umwaka umwe uheze umuvuduko w'isi woba ugeze ku birometero 300 ku isaha. Aha rero isura y'isi yoguma irushaho guhinduka. Amazi rero yoba akigenda n'ico gihe kuva i Londres ukagera i Paris n'amaguru vyoca bihagarara, kuko amazi y'ibiyaga yagiye arava hirya no hino akaja kuzura ku mpera z'isi yohita arema ibahari shasha mu Bwongereza. Londres yohita izimira, Berlin nayo yoba yazimiye ndetse na Moscow. Iyi miji y'amateka mu Burayi yo kwisanga munsi y'ibahari shasha vyoba vyarahitanye amajana n'amamiliyoni bahoze babaho hano. Imiji y'amajaruguru ya Canada yoyo yoba igihagaze nka Toronto, Vancouver, Montreal. Aha abahinga mu vy'ikirere n'ubumenyi bw'isi botangura kuronderera aho abantu boba bararokotse bo kwinyegeza hatopfa kugera imyuzure ndetse na za Nyamugigima zitopfa kubomora. Aha rero ni mu myobo itandukanye ikomeye niho botangurira kuza bararonderera abantu bo kwihishira kugira ngo ivyo bibazo vyose vyotezwa n'isi mu gihe yoba iriko iragenda ku muvuduko w'300 w'ibirometero 300 ku isaha. No kuvuga yoba yagabanutse ko umuvuduko urenga hafi 500 ku isaha, mu gihe uyu munsi igenda ibirometero 1600 ku isaha. No kuvuga nimba utari kuravyumva neza, no kuvuga nimba isi izungurutse ikagira umuzingi wuzuye neza, iba igize ibirometero 1600. No kuvuga mu isaha imwe. Aho ni mu isaha imwe, no kuvuga mu masaha 28 agize umunsi uce wumva ibirometero iba igize. Ariko mw'iki gihe iba iri kiragenda ku birometero 300 ku isaha. Mu myaka 2 rero n'igice umuvuduko w'isi woba ugeze ku gipimo c'ibirometero 340 ku isaha. Ibihugu bimwe vyoba vyaramaze kwibira munsi y'amabahari manini, ahandi atamwemu zihari. Ku bantu barokotse hoba hari ikindi kibazo gikomeye. Buri munsi umwe wozuramara imisi 2, bivuze ko ijoro ryoza riramara amasaha 60 n'umurango ukamara amasaha 60. Abarokotse boza barabura itiro kubera guhetebera mu buriri. Ikiremwa muntu nticaremwe mu buryo cosinzira amasaha 60 icarimwe canke incuro imwe. Ababa rero muri ubu buzima
canke abo baba bakiri mw'ubwo buzima bo kumva bija kumera nk'ibisanzwe kuko nubundi hari ibihugu bigira amasaha menshi y'ijoro n'ay'umurango ivyo bita mu gifaransa décalage horaire ariko vyoba rero ibi ari ibihoraho. Ibi rero nivyo vyoba ari ivyago ku bantu boba mu miji yoba igifise umwuka wo guhema. Abantu rero bazi ivy'imibumbe ibi bintu ndiko ndavuga muri kigino kiganiro ubuhinga n'ubumenyi babizi neza cyane. Mu bihe nk'ibi rero abantu boza barumva umunaniro udasanzwe mu mutwe ukwiyongera ko bwinshi bw'amasaha agize umunsi vyotuma inyamaswa nyinshi zitangura guhunga. Inyamaswa zimwe zopfira mu mayira zizize imbeho mu ngendo zoba ziriko ziragira zihunga nazo nyene uko guhindagurika kw'ibirere canke uko guhindagurika kw'amasaha. Inyuma y'imyaka 4 isi igabanyije umuvuduko wayo wo kuzunguruka umunsi umwe wozuragira amasaha 628. Iki gihe isi yo bigenda ibirometero 60 ku isaha imwe. Izuba ryoza riracana imisi 13 itarazima igakurikirwa n'imisi 13 y'umwijima. Igihe cy'ibihe bine dufise uyu munsi coba caribagiranye. Muri iki gihe c'amajoro adahera ubushuhe bwomanuka bukagera kuri dogere Celsius 35 munsi ya 0. Imiji yo mu majaruguru ya Amerika yo bibarizwa munsi y'ibahari ya Atlantique na Pacifique zoba zaramaze kuba ibahari imwe. Amamiliyoni y'abantu yoba yaramaze gupfa muri leta zunze ubumwe za Amerika no muri Canada. Umuji wa New York, umuji uri kuri altitude ikomeye cyane gusumba iyindi miji yose yo mu isi, amagorofa yaho yoba agezwe mu ca kabiri. Bidasubigwa ko hoba hasigaye ahantu hake ho kuba. Afrika, Australia na Amerika y'amajepfo hoba ari ahantu ataraho kuba kubera kubura imwemu zo guhema. Hafi ya Equateur wozura hema nk'umuntu ari kuri metero 10,000 ahasumba ku gasongero k'umusozi wa Everest. Hari abantu baba bakiri mu mato manini barondera aho kuba, ariko rero imikorere y'amato nayo yoba ifise ibibazo bikomeye kuko za GPS zitoba zigikora. Kuzunguruka kw'isi ku gipimo cyo hasi vyotuma imiyaga myinshi yo mu burasirazuba yirunda mu gice c'isi c'amajaruguru, naho imiyaga yo mu burengerazuba ikirunda mu gice c'isi c'amajepfo. Ibi bavyita effet de Coriolis. Ibi vyogira ingaruka zikomeye ku kugenzura imiyaga kuko atacuma na kimwe coba gihari kugira ngo ukoreshe ngo ugenzure icyerekezo c'umuyaga. Imiyaga myinshi y'amanticyclone yo kubura uyu mubumbe ukumara imisi 13 y'amajoro vyoteza imbeho ikomeye, urubura rukigwiza inshuro nyinshi cyane mu bihugu vy'Uburayi. Aha rero ho umunsi umwe woba ufise amasaha 768. Kuri inshuro isi yo bizunguruka hamana. No kuvuga mwico gihe c'amasaha 768, no kuvuga mwico gihe isi yo bizi yizunguruka ko hamana, ariko wibuke ko yuko ubwa mbere yizunguruka ko ibirometero 1600 ku isaha, no kuvuga uyu munsi. Ariko mwico gihe yo bizunguruka hamana kuko umuvuduko wayo wogenda uragabanuka uko ugabanuka, ariko uteza n'ibibazo bikomakomeye kw'isi. Izuba ryoba ryaka imisi 16 butarira. Ibiyaga hafi ya vyose vyoba vyarageze ku mpera y'isi. Amabahari abiri nayo yoba yaravutse.
mu gice cy'amajyaruguru y'isi hoba hari ibahari y'isi ifise ubujakuzimu bw'ibirometero 16. Leta zunze ubumwe za Amerika zose zoba zifise ahantu hangana n'ibirometero kare 800 vyo kubako. No kuvuga aho hantu canke ubwo butaka bungana no munsi ya 1/10 c'ubutaka bufise uyu munsi. Amabahari mashasha yoba yaramaze kuzana amafi, abantu basigaye babona ivyo kurya. Kuko rero aya mafi ndetse n'aya mabahari yoba yarahoze ahantu hahoze imiji, ayo mafi nayo yoba afise ivyo kurya. Abagore n'abagabo bajya ivyo muri supermarché botangura kuza baraboroba amafi yo kubatunga. Hamwe n'ubushuhe bwa °C 50 munsi ya 0, abantu boba bafise amahigo yo kubaho iminota mike cyane. Mu gihe umuvuduko w'isi worushaho kugabanuka, urubura rero goca ruhagarika kugwa. Aha rero ya effet de Coriolis yoca ihagarara. Imvura yoba nyinshi cyane ku nkengera z'amabahari. Abasigaye mu miji itararengegwa nka Miami, ikibazo gikomeye boba bafise n'inzara. Ubuzima bwiza bwose bwatangwa n'iterambere bwoba ari ikintu ca kera. Harindiriwe ko isi ihagarara burundu, ibintu canke ibindi bibazo bikomeye vyoba biri imbere. Abantu boba mu mbeho izomara imisi 13 kandi ari mu mwijima, atacizere cyo kubaho ejo kizoba gihari. Inyuma y'imyaka 5, inyuma yuko isi itanguye kugenda buhoro, umunsi wozuramara umwaka umwe. Aha rero isi yo cihagarara canke ihagarika kwizunguruka ko burundu. Ibiyaga n'ikirere vyoca bihagarika guhinduka. Mu bice vyose vyegereye equateur nta mwe muzoguhema zoba zigihari. Isi ntiyoba ikicizungurukako, ariko yoba ikiri mu nzira yo kuzunguruka izuba. Kuva iki gihe vyozoba mwijoro mu gihe c'amezi 6, bikaba ku murango mu yandi mezi 6. Icitwa ijoro n'umurango nkuko twabimenyereye coba cavuyeho. Ubu icoba gisigaye gihagurwa ni imyaka. Igice kirimo izuba ryoba rirungika imirasire ikaze cyane mu bice biri munsi neza y'iyo mirasire. Ubushuhe bwogera kuri °C 55. Imiyaga iteye ubwoba yokubura henshi. Mu kindi gice kitari munsi y'izuba, ingaruka nizokwica cyane, gusa imvura yogwa ukwezi kose idahita. Mu mezi 6 y'ijoro hoza haragwa urubura rwinshi cyane, kuko mwijoro ubushuhe bwoba buri kuri °C 55 munsi ya 0. C 20 munsi y'ubushuhe bwa mabuba igihe iki byakaze cyane muri article. Amabahari mashasha ku mpera z'isi yoza arahinduka ibibuye mu gihe cy'amezi 6. Mwisi itanyiganyiga, abantu bakiriho boba basa n'abakatiwe ubwo gupfa. Iki gihe abarenga miliyoni 6 boba baramaze gupfa. Gukurakuranwa kw'ijoro n'umurango, imbeho n'ubushuhe vyokomeza kugera ku mpera z'ibihe. Ni namereje iki kiganiro ubuhinga n'ubumenyi cy'uyu munsi. Twariko turagaruka cyane ku vyoba mu gihe isi yoramuka ihagaze ikareka kwizungurukako, ivyago vyoba mu gihe yohagarika kwizungurukako. Ni kiganiro ubuhinga n'ubumenyi ukurikirana kuri Radio Irebe FM kuri 91.4, ukagira ukurikirana ku munsi wa mbere isaha 7 gushika isaha 8, no kuwa gatatu isaha 4 gushika isaha 5. Ukaba warori kumwe nanje Azahera Arakaza. Reka ndabashimire kuba mwabanye natwe, mugumane na Radio Irebe FM, ibiganiro biracabandanya.
irebe FM iradiyo yacu